amahoro mwese ndabaramukije nongera ndabipfuriza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe abandi nabo ngo imisi mikuru ngo ibiki warva ko mu ikoringa byose ngaho iwanje ntumbaze ngaho kubera ko iwanje nta misi mikuru y'amavuko ngira uwo niwe jewe ndabibwire neza jewe iwanje nta misi y'amavuko nkora uri jewe nta mafaranga no kononera mu misi mikuru y'amavuko jame ico n'umugore wanje hano arakizi emwe n'umwana wanje azokura bizi uzomubwira nti we wavuse zitariki nivyo mugabo nta faranga ryanje bagenda kononera mu cyitwa ngo imisi mikuru y'amavuko niki kisayo bagomvye mu yandi mezi mu yindi myaka atabafise agomba umuceri se uraboneka agomba amaharaga amashaza biraboneka agomba impuzu inyama biraboneka agomba gusohoka biraboneka ndamusohokane nama nabigize none sikindi abagomba niki shasha ubona ujinga tugenda mu vy'imyaka mishasha navyene nuko nyine jeyi wanje nozanira ngo akana Yesu ngo kavutse forward kavukiye for me uwo Yesu yamavuka buri gihe nitegeko se ubu ngiye ngaho navuze ngo ndamwipfurije ngo amavuko ngo meza no campanwano no campfano cambura ubwenge no camugara no bikise ngo mwakurumva ngo mwakare ngo mushasha maybe ari ibintu je mu mutwe je ngaho ntiyumvamwo umwaka mushasha nuko je mbamba hari ikintu nasize mu mufuko iyo mbonye muri uwo mwanya hari franga nkubise mu mufuko mvuga nti ari ubureka ntambi nawe uzi ko hari abantu bagera gutama ngaho bategera na 10 mu mufuko bamwe ngo nterera baguterera hakungura ubwenge ubumenyi mu mutwe ukora ibintu byo mumara ngugiye kunwa amayoga utamba uvuze umuziki abantu vraiment asaze beshi wapi kweri wapo jesigana ngo sinja mu bintu by'agahararo ngo nikwera bimwe abantu beshi no way for me no way apana ngaho ja now reka tuje kumuririra bivira goma kubabwira hariho bamwe goba mbasigurire bino bintu mu vyumve neza kino kiganiro ndaza gushira kuri YouTube bishobotse hari abakorera ko ntwara ibiganiro rimwe na rimwe ariko ntacyo c'est fun ikintu ni cyo ngomba kubabwira jewe Chimamanda Moses ndi umurundi yuzuye ijana ku ijana sivyo jewe kugira ngo mvukire mu Burundi so nta ruhare yabigizemo nyoko nta ruhare yabigizemo muvyara wawe nta ruhare yabigizemo jewe kugira ngo mvukire ku butaka bw'u Burundi ni Imana ubwayo yo mwijuru yandemye ituma mvukira ku butaka bw'u Burundi bisigura ngo yaba wewe yaba prezida yaba minisire mwese nk'abarundi nta ruhara je mufiseko ndagisubiyemo mucumve neza mwese nk'abarundi mwese nk'abarundi nta ruhara na rumwe mufiseko ivyo mwebwe rero abanyepolitike babasizemwo bitwaza ngurumva ngo igihugu carakureze n'abavukiye mu ishamba barabaho n'ibikoko birabaho ibikoko ntibigira perezida ibikoko ntibigira minisire ibikoko nta mashuri ya leta bigira kandi biriho kubera ikiva yuko ari jewe ndoshobora kuba kugira ngo mu gihugu ndahigire nta mafaranga ngaho ya leta bampaye kuri gusa jewe nivyo nakoreye n'umuryango wanje ubwo buhera ndaburonka ndabwiga ko n'amashure yubatswe ava mu matagisi twebwe twikoreye mu mufuko ajye amashure tukayubaka niyo mpamvu tuvuga ngo leta yarakurihiye leta yaguhaye amashure leta nyinyi barigeze bankorera ivyagusa uyu munsi ni hariho amashure y'abakire n'amashure y'abakene kubera iki bose batabatwara muri nyamashure y'abakire ni kuvuga ngo bivana na level yawe bivana n'ivyo ufise
jera ntumbesha ngo leta ngo yakuriye yandiyibiki jewe yandiyibiki now dusubire kuri cyakiri kuvukira mu Burundi kuvukira mu Burundi n'uburenganzira bwanje buguhaguma ni n'uburenganzira bwanje buguhava ko mutavyumva none ega zero sinavuse ngo mumbohereho fise uburenganzira buguhava fise n'uburenganzira buguhaguma apera ko bitwaza ngurumva ngo ni igihugu cawe none Imana amboheyeho Imana ambwiye ngo ndakosha kaguru ngo ruva mu Burundi nzoca ndakuvuma niki Imana yavuze Imana yavuze ko utazoba mu Burundi kwazoba ari gicibwa niko Imana yavuze aho hantu hose ubaye uri kumwe n'Imana urinzwe uri muzima ukora urya uryama ni wanyu iyi si ntagapande kariyo kiwawe wenyene iyi si ni ya bose reka mabwire mu ntango z'aba bakoroni ko baza muri Afrika nta Burundi nta Rwanda nta Uganda nta Kongo vyari biriho nta bicucume nga mugo bajamugire ko murusha ubwenge ivyo ni vyari biriho mbere kera basikuruza bacu barava ngaha bakaja handi ahantu hose bageze babaho nta pasiporo zasabwa nta ndangamuntu zasabwa we baraza gusa ukiberaho ugashinga ihema ndabeshe se siko byari bimeze hari wavuga ngo ngiye ngo mu Burundi ngo saba ngo ubwene gihugu bw'i Burundi ngo ngiye mu Rwanda ngo saba ubwene gihugu bwo mu Rwanda ngo ngiye muri Kongo ngo saba ubwene gihugu bwo muri Kongo n'abazungu babizanye batangura kuducamwe imice ariko buri muntu wese hano kwisi yemerewe kuba hagomba now reka tuje muri kindi cyo kiraheze kugira ngo jewe mve i Burundi nje mu mahanga si igihugu canugise muri misiyo ni jewe nitwaye mu mahanga kugira ngo mbeho neza kugira ngo niyubake nubake umuryango ndabaho ubuzima burutana niyo mpamvu ata muntu numwe afise uburenganzira bwo kumbwira ngo garuka ubaka igihugu cawe kubera no kugenda nta wabimbwiye no kugaruka n'uburenganzira bwanje mbabeshi kugenda nta wandungitse no kugaruka nije naho ntoza nije naho noza nije si wewe je nigeze uko mbayeho nigeze uko mbikunda cyane ko ntabikunda now reka tuvuga ivyo kugaruka kubaka igihugu cyane ivyo kugaruka kuba hamwe n'ahantu wavuye kugaruka ndabikunda kandi ahantu wavukiye hararyoha ahantu z'umuco baho hararyoha ahantu abantu baho mugendana mukumva n'ururimi rumwe biraryoha burya ibintu bikunda guhuza abantu cyane n'ururimi n'umuco ivyo bibiri ururimi n'umuco ni ibintu mu maraso verema uvyiyumvamwo naho woja ururimi n'umuco w'abantu wabayemo cyane usanga biryoshe reka makaruriro hari nk'umwana ashobora kuvukira mu Burundi akavukira akana gatoya hanyuma uwo mwana bagaca bamutwara mu kindi gihugu mu gihe yakuriye mu kindi gihugu aravuga ngo je ngo numvise ngo mamuko yanje mumenga bavuze kari mu Burundi canke mu Rwanda canke hehe mugabo ahantu yiyumva cyane ni muri cya gihugu yakuriyemwo kubera ko cya gihugu yakuriyemwo kuva ari umwana yumvise umuco waho yumva ururimi rwaho bimubamwo kujya mu gihugu yavukiye makiri mutoya rimwe na rimwe bamusanga ivyo bintu bigoranye now reka dukomeze rero murakoze jewe kujya mu mahanga nari mbizi yuko muri ba bantu nizeye muri cya gihugu navuyemwo muri ba bantu duhuje umuco ko jewe ashobora kuzana ikintu ngo niteze imbere nabo ndabateze imbere sizi ko muri ko muravyumva ntabwo namutse mu gihugu canje ngo ngiye mu mahanga kuza kwiryoherayo nagiye nkore hagira ico ndonka niteze imbere maze ndakizana nteze imbere na wa wundi dufise ururimi rumwe n'umuco umwe kuko ujya dufise ururimi rumwe n'umuco umwe vyakoroha yuko arinda umutungo wanje vyakoroha yuko arinda ivyanje sizi ko uriko muranyumva neza now vya bintu turabirosa y'amafaranga turayarosa y'amadolari turayarosa utirero reka je nabizane mu gihugu hamwe navuye
ugiye muri baba dede niba rero ngomba kuvuga hano babasi biterambere babasi b'igihugu babandi baciriza abanyagihugu babandi batagomba ivyo ukora bamwe batagira ubutungane bamwe ibintu byose batabishira ku murongo bamwe bamenyereye kununuza amaraso y'umuntu uyu munsi turaje ngaha mu mahanga tugakora ndose amafaranga ni rero jewe n'amafaranga ngomba ndayagure ibisi ako nakarorero je ni mu mahanga iyo bisi ni yanje mugabe iyo bisi ihakazi wewe uri mu Burundi iyo bisi ihakazi babandi nasika iyo bisi ihakazi babandi tuvuga ururimi rumwe duhuje umuco mugabe urayizanye ugacura n'ivyo bigoryi bitazi gukora byase kuzana igitoro usi imbogarizi mwayibonye imbogarizi hari wewe guze bisi mugabo ibitoro baciye fye baraborotse ivyo nivuye kuri twebwe ba diaspora bivuye kuri babandi bari mu gihugu bivuye kuri babandi batipfuriza iterambere ico gihugu barimo aho hantu bari kuko twebwe tumaze kugera mu mahanga twarasobanukiwe yuko muri bino bihugu mudahuje wa muco n'ururimi birabishe guhakorera iterambere birabishe muri ya mabarabara ari ngaho mu Burundi ni binogo ugo rumodoka ugandura ruvyigagurira mu binogo mu misi mikeya ruramenaguritse umwasi wahahandi tuva ninde ni jewe canke ni mwebwe nimba koko muri mu bihugu kubera iki mutogira ubwenge bukuzana ibitoro ngo mugira n'ubwenge bwo gukora amabarabara kugira ngo bikurure twebwe turi hino natwe tuzana imari ibi ndiko ravuga vyumva ubwenge utagira ubwenge uceceke ivyo tubivuyemo turazi Burundi tugakora ibintu bijanye no gusudira tugahagurutsa za kompanyi zijanye no gusudira sinzi ko mu vyumba mu bijanye no gusudira tukazana ibintu bisabwa amatara ariyo mashanyarazi tugaca duhura i Burundi bime vy'amatara biguma bicika buri mwanya tukazana ibintu bisabwa za internet ugaca uhura vya bindi nyene muri byano badede ya internet byarakuye ivyo ntibizana ugaca ukorana ka business n'umudede general bikoze inshuro nyinshi barampombye uwo mudede gace tanga igiturira itware rero witwaye ugasanga umucamanza mukuru azinanye na wa mudede ryatunga ryawe baraririye itongo ryawe ukarigura ugasanga riri ku mazina arenze 4 bitemewe neza n'amategeko wewe agenda kwitwara ugahura ugonganye n'umugenerale uwo mugenerale nawe ntiyubaha itegeko azati mpereza ubufaranga bwawe bwose ubusizeyo none ubu ninde muntu yangihugu ubu muri baza yuko jewe n'ubwenge bwanje murakeka yuko nogenda iburaya nkakorera mwebwe muri ko muravyonona ivyo muravyemera igukorera igihugu wewe wokorera iterambere mu masiha wewe wokorera iterambere mu bisuma ahantu tubahuka nguvuga n'ukuri n'ibibazo byabaye iryo terambere ryo bari ryahiye kubera ko jewe sinaje mu mahanga ngo ndabamyokere jewe naje ngo nikorere hanyuma nkura akantu mufashe nawe urimo witeza imbere uyu munsi ugiye kurondera umurundi ngura mwizeye ngo ni mugenzi wawe ukamuha akantu utanamuzi ntabwo akoresha ikinyabupfura ngo mwizerane nk'uko bamwizeye ikintu agikore hanyuma namara agomba kuja mu mahanga cyangwa ngo agende akubwira ati shikira ibintu vyawe warakoze ku mico nkora udahari ndabirangije mugabo uyu munsi mu mahanga ukizera umurundi utari mu gihugu upfa kumuhereza mu minwe abagiye none ninde muntu yangihugu ninde uyu munsi ntabwo bishoboka yuko jewe navuga ngo ndirutsa mu gihugu canje gupfa kuvyagararayo sinavuga ngo ndirutsa mu gihugu canje gupfa kwicarayo bisaba ko hari ikintu uza ndahakorera kandi kikaba kirinzwe apari byo mubesha kikaba kirinzwe apari byo mukorana n'abadede mubesha ngo namazu nk'aba Fabrice band no kikaba kirinzwe mu buryo bugaragara kandi mu buryo bufadika
cya kintu maze imyaka n'imyaka nkorera ino mukagiha agaciro, cya kintu maze imyaka n'imyaka ndiko nakorera ino nkabona ko kirinzwe, aho nzoza, aho nzohaba. Mu gihe ndi ahantu natondera igitoro, sinzopfa ngiye kubaho ntondera igitoro, jame kiretse mboshwe I will. Nta gitoro nzoza gutondera, kubera igitoro nticyabuze ngo ni kubera Uburundi bukennye, igitoro cyaburishijwe na mwebwe. Nimba ari mwebwe rero muri mu gihugu, mwebwe mujejwe igihugu, akaba ari mwebwe muhisemwo kugifukama mu nda, si jewe nzoza guhaba buriko biterwa na mwebwe. Dukomeze. Yesu ashimwe. Turabandanya. Si jewe, no, namwe mubikirimo banza mugikunde, mubikora turabe, muduhe uburorero tuvyemera. Nimba ahantu ndi jewe ndonka akazi, mukukama kenshi na kenshi bakarinda no kukanyingingiza, jewe nyene ntabwo nzoza kuba ahantu mukuronka akazi ndinda gucumura. Nimba ho mbaye amashanyarazi adacika, amatara, sinzoza kubaho ntagira amatara. Kandi mwumve neza, muri bino bihugu turimo turatanga amakori, mugabo ayo makori akora igikorwa we ubona ko ayo mafaranga yakuvuyemo akora vya bindi nyene ayo mafaranga yagenewe. Mugabo twebwe iwacu mwe muri mu Burundi muvuga yuko mukunda igihugu, amakori aratangwa, ayo makori nimuyakoresha icajejwe. Noza mu gihe mutanga amakori, ayo makori agakora ico yagenewe, apana yuko jewe ntanga ikori mugace muba bambere mu kuyarya akaja mu mifuko yabamwe. Jame. Nimba ndahantu ubona yuko internet yoroshe kuronka, sinzoja ahantu ata internet hari kugira ngo urufido rwanje ndarusizeho rumare amasaha n'amasaha. Nta bitoro nzoza gutondera, nta uwo mwanya ntawongira wo kumara iminsi 3 ntondeye igitoro. Hariyo ahantu tuzi kiri udatonda, aho niho nzuba. Mu gihe mudarahinduka, simba keneye simbigomba. Mu gihe mutarahinduka ngo namwe munyereke yuko mukunzi ico gihugu, mugikorere, muzigame ivy'ico gihugu, mubiha agaciro. Si jewe muzobitegeka ngo nze mpa agaciro ivyamwebwe mukirimo mutariko mubiha agaciro. Hari kindi ngoma nangirizo, ngurumva none ngo herayo, none bambaye iki? Ndasi biriko navuga nyene, mudahindutse wibaza ko genzo bampomvye iki? Mudahindutse hahomba mwebwe. None hari umushoramari yoza hano bamurira utwiwe, hari umushoramari yoza hano batubaha utwo yakoreye, hari umushoramari yoza mu kizime, hari umushoramari yoza hano batagira internet, hari umushoramari yoza hano utagera bisi ukayibura, hari umushoramari yoza hano batagira igitoro, hari umushoramari yoza hano hari biturire. Mwabibonye hey wenu kundi gihugu kazibe ceceka, ceceka ngaho, ntabwo ukora ceceka, kazibe ngaho, kazibe ceceka ngaho, muhore. Now tugane gato kucanyuma muvye kwiyubaka. Hari wigeze kunyandikira arambwira ngo none Moses ngo tuja mu Rwanda iwanyu. Je mu Rwanda si wacu, iwacu ni Burundi, aho navukiye mu gace navukiye muri Konsi i Burundi. Mugabo mu Rwanda nimba ishora mari ryanje ndarijyanyeyo bakaryubahiriza, nabijyanayo bakabirinda, nabijyanayo bakabicunga, nabijyanayo bakabiha umutekano, nta cyambuza yuko nabijyanayo. Nejo nzabijyanayo, nahijya ejo nzabijyanayo, nzokongera mbijyaneyo, ndavyubakeyo, iryo terambere rijyebo mbabesha, rijyebo
kandi nibo bazoba bariko barunguka uri umwasi w'igihugu toka ntibisubira ko umwasi w'igihugu nimba wewe wahisemo kuba ikigoryi cyo kudatunga neza cyo kudacunga neza umutungo w'uwundi muntu. Hari uwundi munyabwenge yiteguye gucunga umutungo w'uwundi muntu. Sinzi kicho macyumvise neza. Mureke ngaho kwitwaza ngo urumva ngo ariko ngo urumva ngo nubwenge buke. No way, no way. Nimba mugomba yuko mukundwa babantu bazima, nimba mugomba yuko mukundwa babantu mugira ubwenge, nimba mugomba yuko mukundwa zigama ibintu by'abandi, nimba mugomba yuko mukundwa zigama ibintu by'igihugu, hagacira ibintu by'igihugu, gira ubutabera buzima, curubanza rubereye. Ivyo nimamara kubigira n'abandi bazogira umutima wo kuza kubana namwe. Ntabwo umuntu yashobora kubana n'inyamaswa, ntabwo umuntu yashobora kubana n'umubandi. Gukora biravuna, kurondera ihera biravuna, muri buno buzima turimo muri ano mahanga biravuna. Sinumva uburyo we nakuvunikira utari kimuga, sinumva uburyo we nakuvunikira cyacuri kurakora. Nimba ugomba yuko rero twibeshaho, reka nkore nzane mubitunge mu bihagaciro, hanyuma muri abo batagira ubuzi natwe tuba twagiriwe amahirwe yo kugera hano ubwo buzima buronke. Niko gufashanya. Igihugu cyabimenye bino bintu kikabikora, boronka ubuzima bwiza. Burya aba diaspora bari mu mahanga ni benshi, baba barundi bari mu mahanga baba diaspora ni benshi, no mu bindi bihugu ni benshi. Mugihe ngo hagaciro aba diaspora bari mu bantu bambere babafasha kuzamura igihugu. Mugabo ni bande mubona barimo baraza ngaho ngo muzamura igihugu? Mwebwe murababona ntabariho, bose barahunga abandi bakihisha kubera ukwitwara nabi kwanyu. Ndabizi muri mwe ntihabura abanyita umusazi, muri mwe ntihabura abanyitaga badakomeye mu mutwe, ngo udakomeye mu mutwe mwashaka mukabinyita. Mugabo nimwe muhomba. Niyo mpamvu nariho amanama akunda kuba ngo nayaba diaspora ngo naguhuza aba diaspora ngo hagira ibintu bazana mu gihugu. Mwe mubona babizana ntibabizana kuko imico yanyu ari mibi. Hindura rero mukora ibintu bizima, mugabira gura uko muhindura kuko muracafise ikibazo cyo mu mitwe guhera no kubayobozi hejuru. Me mureke kuzanga kuri iri byatsi ku bantu ingo wewe herayo ntuzogaruka wewe jewe mfise uburenganzira bwo guhitamwo ikintu ngomba, ntabwo ari mwebwe muzokimitiramo. Mbasomye ngaha bibazo mubaza, mbasomye ibibazo mugomba kubaza hano. Mugabo nuko ndi munyonga sicoroshe murakoze. Ngaha hari ikindi kigoryi kigarutse ngo bantu Burundi, mwabone bya bigoryi nako ndababwiraga hemwe. Hari ikigoryi kigarutse ngaha ngo ngo va ngo bantu Burundi toka ceceka mwabi ibintaze ngo bantu Burundi, bababwira ibyo muhindura ngo bantu Burundi. Mbe uyu munsi wani mbona yuko ari umuntu mu Burundi ahagurutse ngavuga ko muca mushaka kumwica. Kiki kigoryi kivuze ngo bantu Burundi, beba kintu wakintuwe ujya mushikiranganje yavuze yuko ngo ivyavuze ngo arabizi yuko muhava mu mwica. Ivyavuze ngo arabizi ko muhava mu mwica, nivyo bisubira ko mukunda Burundi. Karima ari mugoma mu mwica kugezaho acaceceka gahora, bisubira ko mukunda Burundi. Umwasi w'u Burundi uyuvuze ngo umwasi w'u Burundi ugomvye kuvuga iki? Ni terambere muri ko murakora ndiko ndabagwaniriza. Iyo bari terambere muri ko muragira nkaba ndiko ndarigwanyaho nakwitwa umwasi w'iterambere. Ha mu Burundi uri kuravuga niki? Uri kuvuga abantu, uri kuvuga igihugu. Igihugu wewe cyangwa bigashoboka, isi wewe yanga kandi uyibako kari birofa ngabitaze no gutandukanya igihugu. Ho yanga isi bigashoboka. Hari abantu bashobora kugwanya ubuyobozi, ivyo bibaho bakagwanya ubutegetsi. Hano bariko bagwanya ubutegetsi buriko bugeza iterambere ku banyagihugu, uwa bari umwasi w'abanyagihugu vrema uwo bamwirukako. Naraje nubwo habutegetsi riko nagwanya ibi mbona ngaha muri ko murakora, nivyo niko nagwanya kugira ibiturire bisubira ko niko ngwanya iterambere, niko ngwanya ubutegetsi. Fabasaze mu mutwe ngaha ku maso w'igihugu, maso w'igihugu forward. Muri bana bazungu murakoze, muri bana bazungu turimo nta munyagihugu yitwa maso w'igihugu. Muri bana bazungu nta ubaho maso w'igihugu, ivyo bibaho bona gutwenga mugibirofa ngaha byacu biraza ngo maso w'igihugu. Mu bazungu nta maso w'igihugu abaho, wewe urava ubishaka. Ntabwo ariyo babazungu bava muri Amerika
bava muri Amerika bakaza muri Afrika bakavuga bati twebwe hari iburayi ntabwo duhakunda, bati twe twikundira muri Afrika. Muri bigera mubona umuzungu amiruka ko ngura umwasi w'igihugu, kiretse ubwo bugoryi bwanyu bwonyene. Umwasi w'igihugu ni miburi muri bino bihugu by'abazungu n'umusirikare ashobora gutanga amabanga ya gisirikare bigashobora gushira mu kaga abanyagihugu bose bico gihugu. Aho avuga yuko atanze igihugu yatanze amabanga y'igihugu. Naho umunyagihugu asanzwe avuga bino ngura umwasi w'igihugu. Dufise ibirofa byinshi vraiment. Yeah, okay, God bless you, God bless you. Murakoze cyane. Hama nuno muntu bitande ndamwemera hano hari umuntu nemera hano mbonye yaragize comment ndamubuze gatoya sinzo bice bija. Oh ni Semerera kari Semerera namarabwira mugere mukurikirana umuntu witwa Semerera. Na Semerera arankwa na bino bintu uze hano. No Semerera arakora analyze nkunda hano. Bamita Semerera no kuri YouTube yitwa Semerera. Kuri YouTube yitwa Semerera. Nano nayibonye kuri Facebook yitwa Semerera. I love you my brother. Ukora analyze nzima kandi neza. So nawe arakunda gukora analyze maybe naho nzoba ntari canke napfuye azoba ibitekerezo bizima canke umwe abanje kugenda undi azobikomeza, ariko nawe ndakora analyze neza naho batamukunda. Okay, so murakoze cyane namwe ndabakunda, mugira umugisha rero, mugira umugisha. Murakoze namwe ndabemera. Muheza gigo twaza gusubira mu mwanya.